ntibahora bakunda kumbona kubera ko nari naragiye mu mahanga, kuva mu 1994 nyene tugikuriki nari nagiye kurundira itorero kugira nshobore kuronka ngene ndera abana. Nagiye gukorera ishyirahamwe mpuzamakungu ya FAO y'uburimyi n'ubworozi. Rero sinahora ndonka akaryo, sinahora ndonka akanya ko kuba babona ndabaramutse ndabayakire. Nico gituma mfise byinshi byo kubabwira, nibaza ko nohereza ngaha kuri uyu mugoroba. Aha rero je nagira ngo mvunagure mvuge cyane cyane ku byerekeye utubazo nagiye numva turetetera la famille. Aho hariho abavuze bati mbega iyo ndege ko yakorowe amatohoza ageze hehe. Aha nashaka nababwire yuko ku rwego rw'umuryango twagerageje aho tugeze, naho nakora muri FAO naragerageje aho ngeza mbagatira abantu uburyo bw'uko gushika n'ubu kuri murabona ko tutaramenyekana, ariko nagerageje kuti mu 1999 narandikiye uwatwara ONU w'icyo gihe, kuko je naravuga nti none umuntu indege yatwaye yaraporo gushika ubu ari amaversiyo menshi, none twomenya gute ingene byagenze. Ndamwandikira ndamubwira nti turabasavye nyakubahwa nk'umuryango murabe ko mutoshinga umugwi mpuzamakungu ugira ankete meze, kuko atante yabaye Rusizavire ntiyari atanta banani, yari atanta indege yari yeruye abakuru b'ibihugu babiri ba Afurika. Kubona rero ONU itigeze byarantangaza rwose, narayikoramo n'ibyo byarantangaza rwose rero ko itigeze iki mbega ntawoshiraho umuntu ndetse wosohora icegeranyo ukagira amatohoza nyayo akavuga ingene iyo ndege yakorowe. Gushika ubu turacyarindiriye. Mukuru wa ONU Kofi Annan, umushingantahe Kofi Annan yaranteye iteka aranyakira ko yarakoze muri Ghana iyo yaturuka imyaka 17 aranyakira aje mu kuruhuka ndasubiramo nyene ivyo nari naranditse ndamubwira nti none nta kuntu gufasha kugira ngo ukuri tumenyekane. Arambwira ati jewe urabona nkorana n'ibihugu ngiye ndakorana n'umuryango umwe sinobivamo. Ati jewe noshima cyane yuko igihugu cyabuze umukuru wacu cobisaba amakungu yuko iwangete yuma. Niyo nyinshi y'amani eza daza kuri w'irungu bose uko bagiye barakurikirana baravyeka iteka baranyakira aho bose bamfashikiriza ico cyiyumviro bakavuga nti none ko mbona amangete ariko yabaye aramangete ubona badashobora kuba n'iki, nta kuntu bambete isohora icegeranyo kitawugengamiye. Ariko umuvisi nkuru nziza niwe nabonye ubwa nyuma kuri ico kibazo yambwiye ati tugerageze twandikire Nations Unies nama tubasaba ishoboye. Nkagira nti byakunze mugabo ivyo vyabaye n'ubu rero nzobandanya dusaba turariko aricoshoboka. Ikindi twagerageje kugira ku ruhande rw'umuryango ubona twaragize ico bita porter plainte contre 10. Ico gihe hariho le juge Bibier wo mu Faransa, murazi ko yasohoye raporo arabajije abantu benshi ngaha mu Burundi n'ahandi hose. Ico gihe twagira tuti biraheze, baranafata n'ingingo ku bantu bari bavuze yuko bari mu gukora iyo ndege, ariko mu minsi yaheruka nabo mwebwe nyine vyabaye yuko Ufaransa bwagize amatohoza bakagenda hari Kigali bakaraba ngo aho ayo mamisire yarasa indege
yaterewe ava hanyuma mu nyuma birabandanya gusa batubwira bati bashyize yuko atazotuma babandanya ayo mankete. Ibyo rero byifashe uko mugabo nibaza ko twocika intege tubandanya tuvuga dusaba ukuri kujya guca mu ziko ntigusha. Jewe ubu unye nahagaritse akazi ko muri FAO ndi umukukuru rero mushoboye kundondondere hama twivugane kuko nzotangura kwibwira kandi twokera indamnite mugabe kano babwira cyose ntari twaronse mugabe ntitwazibuze kubera yuko igihugu cy'u Rwanda cyazimanye nk'uko bijya bivugwa twarimenya abadufashe mu mugongo hama imiryango nyene itatu twebwe jewe na madamu Simbizi na madamu Ciza turarondera umwavoka. Mugabo rero nyamwavoka aratuma duhenda kuva 94 yuko assurance yigeze itangwa ku Rwanda rwaciye rwiyubuka, ariko mu nyuma sinzi umuntu yatubwiye ati yamara mu Rwanda baratanze iyo indemnisation. Hanyuma twebwe niho twaca tumusura turamwogera umwavoka turamubwira twarabimenye duca turafata umugambi twebwe nyene turaja kubaza mu Rwanda kusonarwa batubwira bati ngizi impapuro zose zerekana ngene umwavoka wanyu Maître Luc de Temerman yarose izo indemnisation za famille zitandatu, donc abapilote batatu bo mu Bufaransa n'abarundi batatu y'abarundi. Umubirigi yari muri Barobe, murumva ko atari mu mpene arimo yaratwibwe amenya, hanyuma atarihungira arava muri Barobe atagenda kwibera ngaho muri Italia. Hanyuma hariho n'ubundi bavuze ati mbega mufashwe gute. Jewe nahora muri Nations Unies, hanyuma rero muri ndasoma amategeko bajya amategeko yazondaguye Perezida Ntibantunganya yo mu 2004 ibyo mu 2020 narayasomye. Hariho akantu bashyiramo yuko umuntu yemeye gukorera Nations Unies ibyo bitamwerekeye. Ubu rero naravuyeyo nzobaza mu nzego ariko tubafasha ku byerekeye rero reconnaissance de l'action du président Ntayamira. Nibaza ko nabyo nyine ari ukubivuga, ari ukubyigisha, ari ukubyumvisha abantu, kuko abantu benshi murabona n'abantu bakiri jeune ntibashobora gutahura urugero Perezida Ntayamira yitange aho bwagera, kuko jewe ntababesha igihe bamutoreye itariki 13 z'ukwezi kwa mbere mu 1994 nari naramaze guhunga, kuko sinzi ko babivugira ngo ndabizi ko kuva ku itariki 21 z'ukwezi kw'icumi burya niho yarahatswe gupfa kuko baraje kumurondera, hanyuma aho twari turi barica bagenzanje Imana ibakire barabica mbona jewe ndavuga nti nukuri iyi politiki yo gupfa jewe ntayishobora. Ndaheza ndahunga ndagenda mu gihugu ca Kenya, nshitseyo nagomba no gutangura gukora akazi hariho two bari banyemereye two gukora muri PNUD. Hanyuma rero ngerageza kumubwira nti ingo nyabona ivyo bintu vyo gupfa tubihunge gatoyi, ingo tube ngaha muri Kenya kandi turashobora kubaho neza kuko akazi jewe ngiye kukaronka. Yarampakije ati jewe ko nahatswe ku 21 Imana irazi gituma yandetse ijya munsi, ati yandetse kugira ngo nkurikira yaryandadaye. Yarakunda kuvuga ati twebwe burya twone une génération sacrifiée, ati nogira Imana ninapfa binicwa ugasigara womwe n'abana uzoba ntokora ikitira y'ubundi. Aha karabaka twebwe kurongora igihugu muri kijya gihe ntitari byoroshe, mugabo kwemera kurongora igihugu kijya gihe sinovuga yuko ari ubwitange busanzwe. Jewe namuvuga nti turirusha. Ni itariki 5 igihe nyene aja kurahira
nayifise ubwoba ko navuga nti none ducunzwe nande, none ko abo bacunze abo bahejeje kwica ku mukuru w'igihugu yahora aribo bakiducunze, twebwe tubonye bazoturika bityo nyene. Umuntu rero yakumana ubwo bwoba, ariko wewe yari umuntu arinda cyane, yitanga cyane kandi akunda abantu. Nivyo navyo nyene tuzoka akanya ko kubivuga mu gihe tuzokwandika ku buzima bwiwe canke ahandi hose tuba turonse aho tubivugira. Rero nibaza ko tuza turabivuga tukabibwira abantu bakabitahura, kuko niba kumbure batashoboye kumugira iyo nzungu, kumbure ko badatahura agati umuntu yaje akamara amezi abiri agacapfa atabikorwa biboneka yari bwagire. Batahura nuko kwitanga muri icyo gihe, kwemera kurongora igihugu muri kiriya gihe, nibatahura ubwitange, urugero rw'ubwitange bw'icyo gihe. Ibyo rero nibyo tuza turayagira, tugacira umugani ababubu, na cyane cyane kugira ngo urwaruka rukurane uwo mutima nyine wa patriotisme, biga kwitanga, kwiheba, kwemera gupfa kugira ngo abakurikira bazobeho.